haleluya haleluya. Umwami asimbwa n'umutima. Igihe kirageze ngo bakugiriye nabi basimbwe n'umutima. Igihe kirageze ngo bakwishe basimbwe n'umutima. Umwami ngo atasimbwa n'umutima, ngo agiye kuraba yitegereje mu itanga ry'umuriro asangamwo umugabo agira kane. Aravuga ngo ko twatereyeyo abantu batatu, none nkaba mbone abantu bane. Ngo ugira kane ngo asanga kandi afise ishusho isa n'iy'umwana w'Imana. Haleluya, tera haleluya. Muri kwa Bibiliya ngo ishusho igira kane yasa n'iy'umwana w'Imana. Nagenda kubwira ngo ishusho y'uwo muri kumwe n'iy'umwana w'Imana. Agiye kumanuka gusanga aho hantu muri iryo cyana ry'umuriro. Ngo kandi ikindi kintu ngo bariko baragendagenda. Haleluya. Agira ubwoba ngo arasomerera, aravuga ngo yewe Daniel, yewe Shadraka Meshaki na Abedenego, sohoka muvemo. Haleluya haleluya haleluya. Baravuga ngo mwami, oh haleluya haleluya, ega ntacyo twakoze kuza ngo ntacyo twagukoreye, ngo baca barasohoka. Haleluya haleluya. Umwami muri ako kanya agira ubwoba, ategeka ko bavayo bugurura itanure, baca barasohoka. Muri ako kanya umwami aca aravuga ngo kuva uyu munsi nta yindi mana muri Egiputa canke aho ntwara ngaho i Babuloni, nta yindi mana nimwe izosubira gusengwa, izosubira gupfukamirwa kiretse imana ya Shadraka na Meshaki na Abedenego. Igihe kirageze mwe ndatu twanyumviriza ngo abantu bavuge ngo imana ya naka, imana ya naka, imana ya naka. Ni imana, ni imana ikomeye, ni imana igira neza, ni imana itabara, ni imana itabara ku munota wa nyuma. Imana yawe igiye gutabara ku munota wa nyuma mwene data. Imana igiye kukugira neza, inkomezi zazo zigiye kumanuka na za zindi zamanuka muri kigesha Shadraka na Meshaki na Abedenego. Cene ukimbaraga zagiriye neza umusavyi Imana Daniel, nawe nyene bari bashizeho itegeko yo kumuterera mu mugongo w'intambwe. Bamaze kumutererayo, Bibiliya iravuga ngo marayika w'Imana amanuka azibira iminwa y'intambwe. Bibiliya iravuga ngo mu gitondo ca kare, muri gitondo ngiki ndavuze ngo umwami avyuka aje kuraba uwo gutereye mu mugongo w'intambwe, navyuka aje kuraba uwo gutereye muri ico kibazo, navyuka aje kuraba. Wavyuka agiye kuraba, aravuga ngo yewe Daniel, la de la zataya glory. Daniel muntu w'Imana nzima, musavyi w'Imana nzima, mbega Imana yawe ukorerana ntayo yabashije kugukiza. Daniel arasemera avuga ngo mwami, Imana yanje nkorera muri rya joro yarungitse umumarayika wayo, araza zibira iminwa y'intambwe, araza zibira iminwa y'intambwe, ntacyo zashoboye kungira. Waca arategeka aba ngo Daniel sohoka uveyo. Haleluya. Igihe kirageze ngo uve aho hantu, igihe kirageze ngo uve muri iryo rinde, igihe kirageze ngo uve muri izo ngorane, igihe kirageze ngo uve aho hantu. Mwene data, ikintu umutahe n'umwe gusa, nukubaha Imana, nukwirinda icaha. Nigisa naco nukwirinda icaha, nigisa naco icyo cyo kizokuzigama. Kuko Daniel yaravuze ngo Imana yitegereje isanga ntacyo dupfa, Imana yitegereje isanga ntacaha mfise, Imana yitegereje isanga ndi umugororotsi, Imana yitegereje isanga ndi umukiranutsi, Imana yitegereje. Haleluya haleluya haleluya. Yarungitse umumarayika wayo, araza ankura muri iryo tanure, araza ankura mu rugo rupfu, araza ankura mu menyo y'izo ntambwe, ntacyo zangize. Yaje arazibira iminwe y'iyo ntambwe, amenyo y'intambwe, ntacyo zashoboye kungira. Mu yandi majambo, Imana yafashe Daniel imuhindura umwami wazo, kandi umwami araterurwa. Zaciye zimurerura zimushira hejuru. Kigaragazo kigiye kuguterura ubwaco kigushire hejuru. Abandi kukugira nabi bagiye kuguterura bagushire hejuru. Ndabitangaje muri iki gitondo, uwakugiriye nabi nabyuke mu gitondo cya kare aje kuraba aho yagutaye. Semeni haleluya. Uwaguteze imitego itandukanye nabyuke mu gitondo aze kuraba asanga uri muzima. Bibiliya ivuga ngo muri ako kanya umwami atanga itegeko, aravuga ngo abantu bose bari bagiriye nabi Daniel nimubaterure, mubatereye muri iryo tanure, abo batereye muri ubwo gogo rw'intambwe ngo barabaterura babatereyeyo, zica zibasamira hejuru bose, ngo nta n'igufa ryakorokeye hasi, zirabarya zirabarigata. Ndatangarije uwo mudayimoni, ndatangarije uwo mwasi wawe, imbaraga z'Imana aho yagutaye, ubwoba yagutayemo, urupfu yaguteze, natererwe mu bwiwe. Bibiliya iravuga ngo Imana yacu izodutabara iyo duciye mu mwonga w'igitutu cy'urupfu, izowuhindura. Oh haleluya. Amasoko y'ubuzima, amasoko y'ubugingo.
mwendera turi kuranyumviriza abo bantu maze iminsi uko acishwa muri ico kibazo, Imana igiye kuhahindura amasoko, igiye kuhahindura amariba, igiye kuhahindura umunezero, igiye gukora igitangaza ku buzima bwawe. Imana ikugirire neza. Wewe uri kuranyumviriza, wewe kurumviriza rino jambo, wewe kurumviriza rino jambo niko ndakubwira, hari ikintu Imana igiye gukora ku buzima bwawe, hari ikintu Imana igiye gukora ku buzima bwawe. Ngo Imana yarungitse marayika azibira iminwe y'intama. Ndavuze ngo marayika namanuke azibire iyo misonga, ahagarika ubwo buribwe. Ushobora kumbwira ngo ndabimaranye imyaka myinshi, ngwaye diabete imyaka myinshi, ngwaye kanseri igihe kinini, ngwaye asima igihe kinini. Hari umuntu ariko aranyumviriza afite ikibazo ca asima, niwizera imbaraga z'Imana, fata ukuboko kwawe muri aka kanya ugushe ku gituza cawe, ugushe mu gakaraza kawe, imbaraga z'Imana ndazirungitse, ndazitransmese ku buzima bwawe. Iyo asima nihagarare mu izina rya Yesu Kristo. Ayo munaka aranyumviriza amaranye ikibazo kinini igihe kirekire cyo kutabyara, imbaraga z'Imana zigiye kugukorako, niwakira urubyaro mu izina rya Yesu. Ndatangaje ngo itarike nk'iyi umwaka ugeze aho ugeze, itarike 31 z'ukwezi nk'uku, mu mwaka nk'uyu uzoba ukikiye, uzoba uhetse, uzoba ufise umwana. Wewe babwiye ngo ntubyara, baramaze kugutangariza, barakubwira ngo ntuzobyara, igitereko cyawe cyarononekaye. Hari imbaraga z'Imana ziza kurepara ibintu. Nimba abana b'abantu iyo bakoze ibyuma bakora ama pièces de rechange, none Imana data wa twese niyo yorema umuntu ntishire izindi pièces ku buzima bwiwe. Hari ayandi ma pièces, hari izindi mbaraga, hari izindi nkomezi, hari ubundi bushobozi. Ndagutangarije mu izina rya Yesu, ubushobozi bwampamagaye, wowe uri kuranyumviriza, ubushobozi bwantoranije, niwakira igitangaza cawe, niwakira imbaraga z'Imana, niwakira kugirirwa neza n'Imana, niwakire gukira. Haleluya, haleluya. Nimba Imana yakoze ibitangaza, iyazuye Lazaro, iza kuzura ubuzima bwawe, iza kuzura imibereho yawe, iza kuzura akazoza kawe, iza kurema ibintu bishasha. Uri kuranyumviriza, haleluya, haleluya. Hari umuntu ugwaje ufise ukwizera kubwiwe, ndagomba ngo ahuri umurambike ikiganza, wizere. Wizere Imana, wizere Imana, wizere abahanuzi b'Imana. Wewe wizereye umuntu muri kumwe ugwagije, ari muri reya, ari mu gitanda c'indembe, ndagomba ngo mwizerere. Mbabishoboka mushaka ibiganza, umushireke ibiganza. Namba aryamye iruhande rwawe, mushireke ibiganza. Agwaye ingwara ikomeye, afise umugabo ukomeye, wewe nashobora kwiza kuko araremvye. Izere Imana, izere n'abakozi bayo. Imana yacigiye gukora. Hari umuntu yugaye dosiye y'ubuzima bwawe, hari umuntu yugaye ubuzima bwawe, dosiye zawe zarugawe, akazi kawe karugawe. Hari umuntu yakudendekanirije ukugwa mu kazi atacu uzira. Ndagomba ngo imbaraga z'Imana, wari kuranyumviriza, wizere Imana, imbaraga zazuye Yesu, shobozi bwazuye Yesu, buze gusubiza mu kazi kawe. Haleluya, haleluya, haleluya. Imbaraga zakoze mu gihe cha Vashiti ngo yanga kumvira umwami, ariko ni Imana yari ibikoze kugira ngo Esteri asubire mu kibanza ciwe. Hari kibanza Imana yateguye, kimaze igihe cyarateguwe. Haleluya, haleluya. Ugiye gusubira mu kibanza cha Vashiti, ugiye gusubira mu mwanya wawe. Ega umwanya wawe urahari, gusa hari abantu bawicayemo, hari abansi ubuzima bwawe bawicayemo. Imana yakora igitangaza. Subira mu gikorwa cawe, subira mu mwanya wawe mu izina rya Yesu Kristo. Ndabitangaje muri aka kanya, ndabitangaje muri aka kanya. Imana yo kukugira neza. Hari imbaraga zazuye, haleluya, zakorewe magufa ya Elisa. Elisa yari yarapfuye kera, Elisa yari yaragiye kera, ngo abantu bari bagiye guhamba, bari bagiye guhamba uwundi muntu yapfuye. Ngo bageze aho bagiye kumuhamba, bumva igitero kizanye impande zabo, kizanye inyuma zabo, ngo baca barekurira umubyimba, bari bagiye guhamba, bawurekurira hasi, bawurekuriye hasi. Ntibamenya ko aho hantu barekuriye ariho Elisa yari yarahambwe. Iyo Elisa yari yarahambwe, uwo muntu ngo acakorokera ku magufa ya Elisa. Agikorokera ku magufa ya Elisa, Elisa acaba muzima. Uyo muntu acaba muzima, uwo muntu acarazuka. Haleluya. Amagufa ya Elisa yakomye akora ibitangaza, kandi yari yarapfuye. None twebwe tukiri bazima, ndio Imana itokoresha ibintu bikomeye. Ndagutangaje mwene data, w'imbaraga zazuye uriya muntu akorokeye ku magufa ya Elisa gusa, zikuzure mu izina rya Yesu Kristo. Zikuremera igitangaza mu izina rya Yesu Kristo. Ziguhagurutsa aho hantu mu izina rya Yesu Kristo. Ako kanya nyene uyo muntu acaba muzima, uyo muntu acarazuka, uyo muntu acagirirwa neza. Ndagomba nawe nguzuke. Haleluya, haleluya.
ushobora kuba uri kuranyumviriza tukubona uri muzima, abantu bakakubona ugenda uri muzima, ariko ubuzima bwawe busa n'ubwapfuye, ubuzima bwawe busa n'ubwagiye, ubuzima bwawe busa n'ubwahagaze. Ndagutangarije ngo Imana ikugirire neza, Imana igukorere igitangaza, Imana ikwiyereke, Imana ikugirire neza mu izina ryampamagaye, mu izina ryantoranije. Imana ikugirire neza, Imana igutabare, Imana ikwiyereke mu izina rya Yesu Kristo. Imana ikwiyereke, Imana ikugirire neza. Niwakira igitangaza cyawe, niwakira igitangaza cyawe, niwakira kugirirwa neza, niwakira kugirirwa neza, niwakire kubohoka. Imbaraga zazuye, imbaraga zakoze kuri Namani umunyamibembe, yari afise imibembe, umukobwa umwe w'inyagano bari barajanye ari Siriya, yegeranye na buja, aramubwira ngo mabuja, databuja ndamwitegereje nkabona ikibazo afise. Haleluya, haleluya. Yogirirwa amahirwe akagenda iwacu. Hari umukozi w'Imana yitwa Elisa, uyo nagiye mbona akora ibitangaza, akoreshwa n'Imana ibintu bikomeye. Yogirirwa ubuntu akagenda. Elisa y'umukiza. Haleluya, haleluya. Wagezeyo agiye. Haleluya, haleluya, haleluya. Wagiye agezeyo, ageze ku mwami, umwami wo mu Isirayeli aramubwira, azafise urwandiko umwami wa Siriya burungikanye ngo niwabona uyu mukozi wanje canke uyu ingabo ndungitse ucumukiza ingwara. Umwami wa Isirayeli ngo arasemerera avuga ngo jewe ndiki, uyu muntu ashaka kugwitwaza kuri jewe ndiki kugira ngo Niza abagwaye imibembe. Cyenda umwami ayo mavuta nayo mfise, iyo ngisyo nayo mfise, uko gusigwa nako mfise. Ngo Elisa avyumvise ku mwami yagize ubwo, aravuga ngo nimumuzane. Haleluya, haleluya. Nimumuzane. Wageze kwa Elisa, Elisa mwitegereje, aravuga ngo iyo ngwara yawe ndayiboneye umuti, iyo ngwara yawe irasanzwe cyane, umuti wayo ndawubonye. Bibiliya iravuga ngo aca aramubwira ngo irukanga, genda muri Yorodani, wiyuhagire muri Yorodani ibetanga bindwi. Uyu ngabo, uyu mugenerali wavyumvise aravuga ngo mbega ako gasuzuguro ansuzuguye, yibaza yuko iwacu hariya muri Siriya hari amazi meza andungika muri ivyo biziba vyo muri Yorodani. Iwacu nta amazi yarahari, narinzi ko aza guhaguruka akazungagiza ukuboko hejuru yanje hanyuma ngacamba muzima. Reka nakubwire mwene data, wowe kuvyibaza, wowe kuvyiyumvira siko bishobora kugenda. Inzira z'Imana zitandukanye n'inzira zawe, uko wowe ubibona ko wowe uvyibaza ngo bishobora kugenda siko bigenda nk'uko yabigabiye. Elisa aramubwira ngo uko ndabikubwiye genda bari kubikora. Umwami ngo aca arivumbura, abantu bariko barivumbura imbere y'Imana, abantu bariko barivumbura imbere ya Kristo, akavuga ngo ndabivuyemo, ndahevye gusenga, imyaka nsenzira maze, nisondesheje imyaka myinshi, nakoreye Imana imyaka myinshi, nakoreye Imana igihe kirekire, naco yampaye, oya ndabihevye, oya ndabivuyemo. Urabiva muje kwande, urabiva muje hehe? Kwari ugupfa gusa, niwasubira inyuma urapfa. Bandanya guca imbere, reka gutera usubira inyuma, ahubwo tera uje imbere. Ingabo ziba zakomeza mubwira ngo ariko nyakubahwa, yaba yarakubwiye ibintu bikomeye byovyo niwari kubikora. None kukubwira gusa ngo genda wiyuhagire mu mazi, ico si ikintu kicoroshe. Yaba yarakubwiye ikindi kintu cyo kidasanzwe niwari kugikora. Namani warabongo acha yumvira inama bana. Ndagamba ngo wumvira inama z'abakozi b'Imana, wumvira inama ndiko ndakubwira, wumvira ndiko ndakubwira. Icambere ukwiye gukora no kwiyuhagira, nuguca bugufi, nukwihana ibyaha byawe, nukwihana ingeso zawe, nukwihana kamere zawe, nukwihana ibyo byose wagendeyemo Imana itemera, ugaca bugufi. Kumbure kubwo kuruha, wagendeye mu bapfumu, wagendeye kuraguza, wagendeye guterekera, wagendeye mu bitagira umumaro. Icambere emera inama z'abakozi b'Imana, emera ko uri umunyabyaha, emera ko uri umunyangeso mbi. Imana data ikugirire neza. Bibiliya avuga ngo itanguro rya mbere nuguca bugufi, nukwihana ibyaha, nukwemera kuri mubi, nukwemera kuri umunyangeso mbi, niwemera kuri umunyabyaha Imana ikugirira neza. Wa ubanza wihana na Yesu mu gukiza abantu ngo yabanza akabaharira ibyaha, yabanza akababwira ngo ibyaha byawe urabihariwe. Imbere yuko Imana igukiza icyo kibazo, imbere yuko Imana ikubohora, banza wemere kuri umunyabyaha. Haleluya, haleluya, haleluya. Ishengero dukoreramo ni ishengero ryitwa ishengero ryo kwihana no kuruhukira muri Kristo, kuruhukira muri Yesu, kugira ngo ukire, kugira ngo uruhuke.
nukubanza ukihana ibyaha byawe. Wewe uri kuranyumviriza, wagendeye mu byaha, wagendeye mu busambanyi igihe kirekire, nta nyungu waronse, uretse agahinda. Nawe urabizi, niwe yagiye gusambana, nta mahoro uronka, n'agahinda gusa, n'umubabaro gusa, n'umubabaro gusa, n'ugusuzugurwa gusa, nta munezero n'umwe. Wumva agahinda kari indani mu mutima ugendana kubw'ibyaha byawe. Ugendeye mu nzoga igihe kinini, nta mahoro zaguha. Hari abantu babura amahoro, bakiyicisha inzoga, bakiyicisha urumogi, bakiyicisha amadroge, akavuga ngo kubura itiro reka n'inzoga nyinshi, kubw'umugabo nduhije, kubw'umugore nduhije, reka niyicisha inzoga, reka niyicisha urumogi, ndabe ko noronka itiro, ndabe ko nosinzira. Oya, nta mahoro ku munyabyaha. Ndabikubariye, nta mahoro ku munyabyaha, ariko amahoro ari muri Yesu gusa. Amahoro y'ukuri ari mu Mana. Ngo umwami aca aragenda yiyuhagira muri ariya mazi, aca bugufi, yemera ko ari umunyabyaha, yibira ubwa mbere. Mu yandi majambo, aremera ubwa mbere, yibira n'ubwa kabiri. Haleluya! Ushobora kuwusenga umunsi wa mbere ukabona nta kibaye, ugasenga umunsi ugira kabiri ukabona nta kibaye, senga n'umunsi ugira gatatu, senga n'umunsi ugira kane, emera n'umunsi ugira gatanu, n'umunsi ugira gatandatu. Yibira yiburuka, yibira yiburuka, yibira yiburuka kubugira indwi, kubugira indwi, inshuro igira indwi. Ngo yibi yibiye ngo baza babona avuye afise umubiri mushasha, ameze nk'umwana avutse. Hari ukuvuka kundi gushasha. Ndagutangarije, hari ukundi kuvuka gushasha mwene data, hari ukundi kuvuka gushasha, hari ukundi kwambara imbaraga gushasha, hari ukundi gukomera gushasha, hari ukundi guhindurwa gusha. Ngo bamwitegereje babona yabaye nk'umwana avutse, umubiri we wabaye mushasha, imibembe yamuvuyeko, imibembe yamuhezeko. Ndagutangarije mwene data, iyo mibembe yawe, iyo mibembe yawe niyakuvako, iyo byaha byawe nibyakuvako, bazokubona wabaye mushasha, bazokubona wabaye musha, bazokubona wasayanganye, bazokubona ufise iyindi shusho. Hari abantu biraba, iyo yiravye ni mu kiyo akabona arashaje kubera ibyaha arimwo. Imyaka yawe ufise itandukanye n'uko umeze bivanye n'ibyaha byawe. Ibyaha bituma umuntu apfa rubi, akononekana. Haleluya, haleluya. Ibyaha ni bibi, ibyaha ni bibi, ibyaha ni bibi. Ibyaha bituma umuntu asaza, bituma umuntu acuyuka, bituma umuntu agira umubiri ushaje. Ariko iyo umuntu yihanye, iyo umuntu ahindukiye, imbaraga z'Imana zimanuka, zikamwoza, zikamwuhagira, zikamusiga, zikamugira icaremwe gisha. Ndagomba rero imbaraga z'Imana zikumanukire, Imana ikugirire neza, Imana ikugirire neza. Imbaraga za Kristo, imbaraga z'umwami. Mwenda turi kuranyumviriza, mukanya tugiye gusengera, tugiye kuguha umwanya wo gutelefona, kugira ngo telefona, kugira ngo uhamagare ikibazo cyose ufise, tugusengera Imana ikugirire neza, tugusengera Imana igutabare. Wizere iri jambo riko ndakubwira. Imbaraga zamanutse kuri Kristo zo zigiye kumanuka ku buzima bwawe, nizo zigiye kumanuka ku buzima bwawe, nizo zigiye guhindura amateka y'ubuzima bwawe, nizo zigiye guhindura ubuzima bwawe. Abahora bakubona uri mubi bagiye kubona uri mwiza. Haleluya, haleluya. Hari izuba ryakwirabuje, hari ubuzima bwakwirabuje, hari imibereho yakwirabuje, hari ubuzima bwakononye, hari imibereho yakononye. Hari igitangaza Imana igiye gukora, hari igitangaza Imana igiye gukora, hari ikintu Imana igiye gukora, hari ikintu Imana igiye kurema, hari amateka Imana igiye kurema, hari ubuzima Imana igiye kurema. Imana igiye kukugira neza. Haleluya, haleluya, haleluya. Wari kuranyumviriza, wari kurumvira ijambo, wewe wumvise ijambo ngiriko ndasenga ubwa mbere. Haleluya, haleluya. Ubanze wihane. Navuze ibintu byinshi bitandukanye. Itangiro rya mbere ni ukwihana, ukemera kuri umunyabyaha, ukemera kuri umunyangisombi, ukemera kuri mubi, uhindukire. Niwahindukira, Imana iraguhindukirira, Imana irakugirira neza. Haleluya. Hari abantu bakubwiye amakuru mabi, amakuru yo kukubwira ngo uzopfa, uku kwezi nuzokumara, uyu mwaka nuzowumara. Ndagutangarije, iyazuye umwami Yesu irakugirira neza. Uyu mwaka uzowumara, n'uwundi uzowumara, n'uwundi uzowumara. Byo bitarura bivamo, byo bitarura bisohokamo. Iyo ngwara yawe urayikira mu izina rya Yesu Kristo. Imana ikugirire neza. Ngiye kugusengera. Namba arahuri, namba wicaye, pfukama. Namba bidashobora gupfukama, shira ukuboko hejuru. Bidashobora ko gushira hejuru bivanye naho uri, ca bugufi mu mutima. Kwanza ubwira Imana ngo Mana, ndemeye ko ndi umunyabyaha, ndemeye ko ndi umunyangesombi,
ndaciye bugufi imbere yuko ugira ibintu utembagaje ubanza ugira imbabazi ubanza unyeze untunganye ndagusengera Imana ikugirire neza data mu izina rya Yesu Kristo ndasengera uyu muntu aciye bugufi ndasengera umuntu yemeye kora umunyabyaha n'uwo mugirire neza mu izina rya Yesu Kristo imbaraga zirasanzwe nizizura ubuzima bwiwe banza umugirire imbabazi yemeye kora umunyabyaha cyangwa yaravuga ngo nuko nimwihane muhindukire byaha byanyu bihanagurwe byo guhemuka bibona ingene biza bivuye mu nyonga z'umwami Mana umugirire neza arahindukiye byabyara bivuyemo ucuzura ubuzima bwiwe wazuye Kristo wazuye Yesu ucumuzura umugirire neza umwongera ubuzima umwongera imyaka umwe kubyara umwe guheka umwe kugirirwa neza Mana uzobukoze urakoze Mana kumugirire neza urakoze Mana kumutabaye urakoze Mana kumwiyeretse urakoze Mana kumukorera igitangaza urakoze ku imbaraga zawe zikora zigikorwa cihuta ku buzima bwiwe umugirire neza muri byose mu izina rya Yesu Kristo mwami n'umucunguzi wacu amen. Imana ikugirire neza Imana iguhezagire tugiye kuguha umwanya wo guhamagara kuri iyi nimero 75 10 ubusa Imana ikugirire neza 75 10 ubusa nyamba uri ku murongo